no kuvuga yuko abanza kuraba kwanza yinjire mu mizi arabe mbega mama wiwe impamvu akora ivyo bintu ni cyahe kubera igihe usanganye nawe wabikora kugira ngo amugaburire abashe kumurera uwo muhungu nawe arinza kwiza iyo myaka mu gihe abadagishoboye kuba yogira ikintu yifashije canka afashije nyina wiwe canke aje mu nzira yo kurondera kugira ngo bikunde nyina wiwe ave mu ivyo bintu iyo nyina wiwe urashobora gusanga abikora kugira ngo yironkera karasyo kuba mu gisagara biragoye uwo mungu bavuga ati mama nimba iyo bari hakura rasyo twotuma turara inzara muga nkabona mama wanje adakora ibyo kunda kubera ko umuvyeyi n'inzoka irakunda abana bayo umugore w'intare y'ingore number 1 mu bastar ducishirize ko kajya karo ari vugana ziba Natasha yakoze baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuna kunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numwe akumira yaba mutu yabo ukuza bahadosa imilevo we yifata simple no mu star ari hambo yikundira intwengo wakivugira sibintu ntiyigeze inzigo n'akariga ngamuhogo eka ntahekenye ijigo naho wobaza Amipro Natasha niwe mu star atazingene bagara nkuko abandi babikora dushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ibyiza byabo bakihari bagihema Natasha aranoma sana stare wa umma tena wa kimataifa acha pewe zake sifa ageze mwihiganwa eka ntakangwa n'ubwanwa afashe mike bose abaha kuntoke amakungarorera kabapiga 3 bira gatahana award gaterite ku Burundi bishimisha indongozi kamitumuhizi kazi Natasha citegerezo ciza ba stare bose bakuye kwitegereza Natasha Burundi urakarorero kabandi kubera imico yawe itandukanye ni yabandi. Come on. Urarenze mani. Wewe urya rero. Ukunda kumva no kuye kuba umufana ahubwo ukuye kuba umustar. Oya. Sino umustar kwe. Kubera ko uri umufana cyane wa Natasha hama ukaca ushigikira abandi bafana bose bafana umuziki w'u Burundi kandi ufana ntanganiye n'abandi. We ni Hello people, hello guys, muraho murameze neza, abo bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe nanyu kandi Imana ntiyonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe ni Twaroizi N257 Senga Media TV. Turabasaba kutukura subscribe nimba munezererwa n'ibikorwa dukora, mudusikire commentaire, mutubwire ico duke guhindura nico duke kongera kugira ngo tukomeze tubanezera. Uno munsi turi kumwe n'umutumire wacu, reka bidondore. Nitwa Pascal Zuka. Ndi president w'abafana b'umuziki ndundi. Pascal Zuka uri mu president w'abafana b'umuziki Burundi. Yes. Pascal Zuka imbere ko dutangura kiganiro cacu ukatubwira byinshi kuba uri umufana ukatubwira ibijyanye n'abafana b'umuziki ndundi. Turashaka imbere kiganiro tuzoza dutangura ibiganiro byacu kuri Senga Media tuzoza dutangura tugira inama umuntu. Hari abantu baba batubwiye ibibazo bafite bakashaka ko tubagira inama. Dushaka tugira inama uno muntu hari umuntu akeneye umugira inama. N'umusore afise mama wiwe ariko mama wiwe nta mugabo afise no kuvuga papa wo muhungu yarafuye rero mama wiwe arakunda kuzana abagabo muhira kandi yazanye abagabo muhira uwo muhungu biramuje n'ukuntu abayumva yo kubita mama wiwe abayumva yo bakwitana n'uwo mugabo rero yadusabye kutumugira inama niyihe nama umugira kugira ngo n'abadukurikirana nabo nyene baraza kwandika muri commentaire bamugira inama wewe wamugira inama yihe uwo musore wacu. Aho ni ikintu cyambere nambe uyo muhungu yobangana gute kwanza arakoze n'umusore ariko arakiza imyaka 20. no kuvuga yuko abanza kuraba kwanza yinjire mu mizi arabe mbega mama wiwe impamvu akora ivyo bintu ni cyahe kubera igihe usanganye nawe wabikora kugira ngo amugaburire abashe kumurera uwo muhungu nawe arinza kwiza iyo myaka mu gihe abadagishoboye kuba yogira ikintu yifashije canka afashije nyina wiwe canke aje mu nzira yo kurondera kugira ngo bikunde nyina wiwe ave mu ivyo bintu iyo nyina wiwe urashobora gusanga abikora kugira ngo yironkera karasyo kuba mu gisagara biragoye uwo mungu bavuga ati mama nimba iyo bari hakura rasyo twotuma turara inzara muga nkabona mama wanje adakora ibyo kunda kubera ko umuvyeyi n'inzoka irakunda abana bayo wewe rero umuhanura iki nk'umuntu w'umugabo uwo muhungu ico no muhanura nuko yoja ku kivi akaraba ibintu ashobora gukora bishobora kwinjiza amafaranga hama bijya bitumanye nawe waja muri bijya singeso hari gihe numva biva ku bukene oya birashobora kuba kandi ari ingeso nta muntu azana abagabo benshi muhira ari intuze ari ingeso icyo mwana rero nuko yogenda akarondera akazi hamanye nawe bakamuhabura kimwe cyose akeneye nuko uvuga ari inzazana abagabo barenze umwe n'ubumaraya reka rero dusaba abakunzi ba Senga Media TV nabo baze kwandika muri commentaire uwo muhungu wacu bamugira inama dukomerere ku ntego yacu Zuka utubarire uri umukuru w'abafana ise
abafana musishira hamwe mufana nde bimeze gute tugira idonido yuko numukora ibintu bo novuga yuko kuvuga ngo dufise ngo nishira hamwe ntitugite ishira hamwe twebwe ahubwo tugita umuryango mufise umuryango w'abafana mufana nde rero hanini n'urunani rwabo bose rw'abafana bose abafana ba Bface Dramati Milani Boy Natasha bose bose tukaja hamwe kuko ico twipfuza dufise ibintu byinshi tuko turapanga yuko dushobora natwe kuba tugize twoza turakora wabona abaririmbyi nabo barashigikirana kubera iki natwe abafana tutoshigikirana kurako nyene hamaze imisi hari icuka hagati ya Bface on the floor hamwe na Dramati icuka cyabo kitari ciza mwebwe nkishira hamwe mu bafana ntihaba abafana ba Bface usanga badahuza n'abafana ba Dramati kandi muri mwishira hamwe rimwe mo bifuza abaririmbyi twebwe abafana tuzirabira inyuma naho buza gufana ntabwo hazamo igifuzi cyangwa ibiki oya ntabwo nko hajya ruri mwereka Dramati ariko twebwe tutubona umenga mwebwe abafana nimwe mutiranya abaririmbyi oya mutegekanya gukora iki mwishira hamwe Bface ko yaciye aririmbye nawe ariko aramera nk'umudisinga adisinga Dramati cyanye uwundi ugerageje urumva ntiyavuze Dramati wenyene ugerageje ingene yagerageje nawe kuvuga muri iyi ngoma yiwe none wocu uvuga yuko hajya hari urwanko bafitanye wibatse ariko tubona umenga icuka kiri hagati yabo si ciza cyane ubirabiye inyuma rero gusajya rero mu abafana ba Bface n'abafana ba Dramati mwibaniye neza nta kibazo twe nta ngorane dufitanye twebwe mutegekanya gukora iki kugira ngo twongere kubona Dramati na Bface bako baratemberana mu muduga kugira twongere kubona Dramati na Bface bari bicana bako barasangira mutegekanya gukora iki bijya twebwe nk'abafana cyo dukora twebwe turagerageza kuba ko tubafatira hajya nyene mu ma comment ibiki byose kira kitu niho tubashigikirira twebwe burya tubafasha ku mbuga cyane cyane abaririmbyi sivyo yego tubafashije ku mbuga ibisigaye ibyo kuvuga ngo bahuze bonyene burya kubera abantu abasangiye indimiro mutama umwanya n'umwanya babona bose bahuriye ku kivi kandi we ntushobora kumenya ivyo ari byo reka bajya ni nk'ujya ko umugore n'umugabo none umugore n'umugabo ntibagwana babana mu nzima tuvuge rero yuko ivyo bapfa bafise ukuntu bashobora kubikemura bonyene hajya wowe ukikangura vyaheze nta nivyo uzonamenya ni kangahe none kera hose baguma wumva ngo Satubingo na Fizo ngo ntibahuza mwebwe abafana mwe nta kibazo mama mwifite nta kibazo tuba dufise kubera ko tuza kubona bahuje bibereye ngaho bapuwesheje bameze neza nimba niyenze hari igihe twigeze kubona abafana ba Bface bamubwira amajambo atari meza Dramati ari muri stage mbere ico gihe umenga abafana ba Bface hageze ko Dramati aririmba bose baciye basuka baritahira umenga ntibigaragaza ishusho nziza yuko babanye neza mwebwe mwico gihe bimeze gute muri mwebwe mwico gihe ico gicuka nk'ibintu nk'ibyo nivyo bintu vya mbere na mbere twebwe tugomba gukuraho kwanza cyane kubera ko uri umufana warinze witaba igiteramo kanaka kirazira yuko witaba igiteramo kubera wacitavye kubera umuririmbyi umwe wenyene yaje muri ico giteramo ari ugiye gushigikira wenyene ahubwo utonde mu giteramo kubera ko ukunda umuziki ndundi ujya wundi nujya muririmbyi ubona nawe yarinze aza kuntuza ko afise abiwe nawe none nk'ubu unye nawe ijya muririmbyi bagiye gushigikira nkamwe nawe abiwe bohenga avuye kuririmba bagaca bigira burya mwebwe byo bigenda gute kubera ko urabizi yuko umuririmbyi bwa mbere na mbere agitangura kuririmba atangura kumenya yuko azi kuririmba mu kibano ahabaye burya abafana urinze ubabura mu nzi wanyu aho uba mu bagenza kugira ati ntacu ushoboye cyushaka uhebe muga bagenzi nabo nta na rimwe bigira bakubwira ko udashoboye nubwo udashoboye bakubwira ko ushoboye rero muhungu niko bimeze n'ubundi rero hari ibintu usanga abafana mwebwe muriko muraterana amajambo bariya bashwanira hariya ntago baba bari muri ishyirahamwe ryanyu canke mwebwe mu ofisi nyene abantu muri ko muri iryo shyirahamwe mwigishanya mukavuga ati tuzokora ibintu gutya nta gushwana nta mibano mibi hari mubikora gute bajya bashwana dora tubona ugasanga bariko baraterana amajambo ntago baba bari muri iryo shyirahamwe ryanyu uyu muryango wacu w'abafana ntabwo uraguka yaho abantu bose ngo bawumenye hariho batarawumenya kandi nubwo uba wamaze kwaguka
urabize abantu bose ntibashobora kuba ku rutonde rumwe hari abantu usanga bafise abantu ntitunganya ishavu ntitunganya ntuziya za kamere zacu hari umuntu aganzwa na kamere ugasanga mu mwanya niba uzi ko hari umuntu ushobora guhana mwibarabara wamukubita ikofu wamukubita na 3 ntanagusubize kubera ko kamere yo kugwana itamurimo n'ubundi gusa ukivuga ngo we aba yamaze kukurasa Pascal Zuka apare gufana umuziki ndundi nuhe mustar ufana ngaha mu gihugu cy'u Burundi Mutama cyo mustar mfana kandi nubaha cyane nibaza nyimbo kurikirana ku radio nyimbugira gute ndabigirana cyane hari igikorwa cyagiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2003 indirimbo yitwa Natasha Arabasumba ni warinze Natasha Arabasumba aho yareka ko niyo yagiye ku mugaragaro man ni warinze Natasha Arabasumba cyane gose abavuga ngo umugore w'intare y'ingore number 1 mu bastar ducishirize ko kajya karo ari vugana ziba Natasha yakozi baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuna kunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numwe akumira yaba mutu yabo ukuza bahadosanye milevo we yifata simple no mu star ari hambo yikundira intwengo wakivugira sibintu ntiyigeze inzigo nakariga ngamuhogo eka nta hekenye ijigo naho wobaza Amipro Natasha niwe mu star atazingene bagara nkuko abandi babikora dushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ibyiza byabo bakihari bagihema Natasha aranoma sana stare wa umma tena wa kimataifa acha pewe zake sifa ageze mu ihiganwa eka ntakangwa n'ubwanwa afashe mike bose abaha kuntoke amakungarorera kabapiga 3 bira gatahana award gaterite ku Burundi bishimisha indongozi kamwitumuhizi kazi Natasha citegerezo ciza ba stare bose bakuye kwitegereza Natasha Burundi urakarorero kabandi kubera imico yawe itandukanye ni yabandi come on urarenze mani wewe urya rero ukuronda kumva no kuye kuba umufana ahubwo ukuye kuba umustar oya sino umustar kweli kubera ko uri umufana cyane wa Natasha hama ukaca ushigikira abandi bafana bose bafana umuziki w'u Burundi kandi ufana urya ntanganiye nabandi we ni drapo nuyibona ndaki urayibo guys muko murabona umujama guys wewe urayibona wewe ko murabona umujama uwo mujama ararenza afana Natasha iyo nashira ubona shira tatouage ya Natasha ku mubiri wawe Natasha no hari uwundi urabona wewe watuhenze nturi umufana w'umuziki ndundi uri umufana wa Natasha wowe yaba guhenze kubera ko siyo ndirimbo yonyene je nakoze ibikorwa byose nagumye ngenda nkora jewe nabikora nisunze yuko ndi umufana uzugende kuri YouTube yanje uraba indirimbo bita Amababylon yakubiswe 2010 hajya Bifesi indirimbo hitamo Yesu hejya hitamo kumugipara cango hitamo gusuka siribuka umwaka mugaho bari muri za 2017 gucyo 2016 ya ndirimbo jewe narayishura kijya gihe nk'umufana mugabo nk'ubu uye kubera ko abana nk'ubu yatanze link y'abantu ziya yatanze iyi link kugira ngo abantu ziya abafana cyangwa umuntu wari wese ashoboye akupitire kuri rya beat hama bikunde ijya umufana ubu unyurumva nta mwanya nkifise mwana kwiye reka turabira inyuma kwanza uraba ibipeti kwanza by'ibifana rero byo ndakubwira rero ahari ibipeti ngaha mwisite ngaha biryamye ufise amatara ngaha yuzuye ifurufumbi mu bafana murimo hari abagomba kwishura kujya ndirimbo ya Bifesi umufana mbo ntabyo nshobora kumenya umwese nibangagiwe kubera ijya ni nka competition urabizi umuririmbyi nka Bifesi yamaze kubaka izina kujyanya arinze avuga yuko ubaye wa mbere ushoboye bazi gusumba abandi kuri iyo ntuze kuri iyo challenge azoshobora gukorana nawe ni competition ikomeye cyane urumva ntushobora kumenya naka uzubona yamaze gukubita ku rubuga ko rumvishije no bizi cyane kuririmba nta kuntu ugakubita muri studio hama ninde yo cyaba president man numva ko boteye intambwe yo cyaba president kandi ashaka ko umustar oya ushaka ko muri president gusa je ndi president wangu wewe ariko gusa ndabirabira inyuma nanje ndabira inyuma gusa muri tere urumva ndinjira muri tere biba byananiranye kuba president w'abafana b'umuziki ndundi nihe nyungu bikuramwo inyungu ndabikuramwo cyambere na mbere mba ndi mu bintu bya mbere nkunda jewe urakunda gufana ukumva utwaye abandi bafana ukumva uri mba ndi mu bintu nkunda kindi naco iyi miryango yacu yo gufana iduhuza n'abandi bantu batandukanye
ugasanga koko twiyubatse par exemple ndaguhe nk'akarorero kuko nk'umuryango w'abafana ba Natasha babyumva n'umuryango wagutse nawe nyene wo utwara oya si jewe ujya urigenga mugabo urumva tuwenseyemwo genda na madrapo ya Natasha iki nawe urimo mu bafana bakomeye cyane ba Natasha yego nayo mva ndinze nsohora mani nkakora nk'ikigoma nkakijyanye wewe wowe ukizi gute kwanza we kijya kigakubitirwa promo nk'ijya wewe uko haza nayo uri kuribaza ndinze sesi noti nk'ijyanye yuko ari ibintu byo gufyina ariko je mba mbona umengo ukunda Natasha cyane gusumba kuko ndi umuziki w'u Burundi oya si we wenyene kuko Natasha si nawe yabaye siwe ni inspire ko kugira ngo mbo muririmbyi ntangure gukora basi mu kwandika basi kugira ngo uramaze guhura na Natasha mu kwicara byagenze gute Natasha ko tozi ni mama lao Ramchoro oya nawe nukuvuga Natasha ujya urabizi nawe la boss ni boss man ntavugwa mu izina kandi mwarahuye mwahuriye byagenze gute kugira muhure ninde yabahuje byarabaye tu byarabaye umva umuntu maze kubona ikintu cyose mu bisanzwe wabizi yuko nijuru turarikorera Natasha kugira ngo duhure je byarantwaye umwaka wose umurundi umwaka wose kandi nifuza yuko twabonana nawe biranka n'abantu bamwe bavuga ati boshobora kumpuza nawe kubera ko namukunda cyane kwanza nkuko nabikubwiye muri team muri iyo famille yacu umwe wese arafise umuririmbyi akunda ariko abantu usanga bapfanye intuntu urazi kuba ufana umuntu gapfana intuntu yo kubonana nawe nkawe rero waranamurimbiye ukifuza ifoto yiwe basi muri kumwe bikanka nigeze ucikine gukumva Natasha y'amaso nigeze cikine ariko nabonye igihe kimwe vyikora byo nyene ninde yabahuje rero niyo shaka kumenya mani ni n'umuntu mbere anasanzwe cyane asanzwe kabisa ariko yegereye Natasha yari asanzwe nawe ari yari umufana wiwe we yaranantanze cyane kuba muri famille yiwe hama turatinda rero nza mbona nanje invitation ije muri kiya giteramo ciwe ca La Boss Concert La Boss Party cyane La Boss Concert apana La Boss Party La Boss Concert yabaye rotruwa z'ukumunani muri Susedinire nawe niyo wari nzabona nanje ka invitation karanshitseko amacha ndahitaba rero nanje guhura na Natasha byari bimeze gute waba wiyumva gute guhura na Natasha ni iteka rikomeye cyane kubera kujya no muririmbyi internationale ni international ujya ni benshi bari internationale ariko nyene mbashaka kumenya impamvu wahisemo Natasha hariho ba Big Fizzo ba Sarbi oya bajya bose ndabemera nabajya ndabemera mugabo urumva hariho principal ukavuga uti umuntu ndashaka kumenya ari impamvu Natasha ari principal Natasha nkubu nkasatubije ntiturabona namaso kuyandi naho maze kumubona uko mugabo ntituraganira ngo tuganire ariko na Natasha watangwe kumufana mutaraganira uramuririmbira indirimbo mutaraganira shaka kumenya ari impamvu watangwe guhitamo Natasha imbere y'abandi bose ubwo bwa mbere na mbere mbo ni ibintu afite bigoye kugira ngo umuntu arohingene abivuga kuko ari ikintu cisangamo wenyine ucisanzemwo bikakugora cyane ukuntu uja ukumva sinumva ukuntu je nakikubwira vraiment iyo rero uri kumwe n'abandi bafana bagenzi bawe utwara we nka president uricara ukaganira nabo biba bimeze gute turagira uduhankontre nyene tugahura tukaganira nk'agafana tugasangira kubera ko iyo muri ko murasangira oya ntukumubinjizamo yuko bohava baza bagafana Natasha cyane bagaheba oya umwe wese ndamureka ku mafana ibintu byiwe ahubwo gusa ikintu gikenewe kubera ko turacari nakubwiye turacari mu ntango turacari mu ntango ico turifuza yuko abandi benshi boshobora kuza tukagira iki tugakora tukaba benshi nyene nkuko bikwiye hama tukanakora n'imigambi ishobora kuduteza imbere natwe tugakora na office ibintu bigakomera cyane nka kurya natwe urabona hariho umuririmbyi kanaka nyimba inkande wana hari abaririmbyi bamwe bamaze kwitaba Imana hari igihe ubona nk'umuririmbyi kanaka agwaye ukazubona nk'abandi baririmbyi baramushitseko natwe tumenya tuti umufana kanaka asanzwe afana umuririmbyi naka aragwaye bimeze uku canke yagize mariage
reka iba hashivuye mu ntuziye muri famille y'abafana none ivyo bintu umva kwere ata ufana cyane Natasha umufana wa Bface urumva yuko yo havaza agatanga amafaranga mu gihe drama tagwaye akavuga ati nk'ubu nk'umufana wa Bface yoreka gushigikira Natasha gute uzi yuko Bface umufana wa Bface yo hava atanga amafaranga kugenda gushigikira Dramati mu gihe Dramati bagwaye yego wo bimwumvisha gute mbo mu gihe turi muri groupe imwe twaba turi muri famille imwe dufise ibiyago tuyaga nk'umufana nta macakubira bahari turigishanya bikwiye none baza yuko reka naho turi mu muziki basi reka ndaguha karorero basi nko mu mupira nturona ko abantu bagwana bashobokira mu kibuga kana kuvuna ukugura umugabo ejo mugahura nta bifu nimwe hari kandi mwese ugira ufate ibintu byo mu muziki bigiranye n'ibyo muri football na karorero gusa mpaye ngaho ako twakavuyemo tugume mu muziki wacu bro bari ndikumva umengo urarenze sana man oya no kuvuga yuko ahubwo mudufashe natwe namwe abamenyesha makuru umushaka tubafashe gute mudufashe kumvisha abafana ko iyo ngabire kubyo muririmbyi yahawe ingabire yo kuririmba ingabire yo gufana ni ingabire ikomeye cyane gusumba iyo kuririmba je mvuga je agaciro none igituma ndakubwira yuko muri umufana akaze cyane gusumba umuririmbyi sinzi iki kintu kushaka gitahura ntahuza no kuvuga yuko umufana arashobora kubaho atamuririmbyi ahari bumva yo cyafana ikigamusaza ndakarorero ndaguhaye ndagusigurira ariko nta mustar ashobora kubaho atamufana mbwira rero impamvu umufana ashobora kubaho atamustar ahari no kuvuga yuko igituma umufana ashobora kuba atamustar ahari ushobora kuba uri kurafana umuntu utarigera ubona uzi yuko uzorinda upfa utanamubonye atanaho muzopfa mubona abantu bafana ntaho ugasanga uri kufana nka Chris Brown guhonyo ntituzi ko azohava za mu Burundi biragoye kandi nawe ntuzi ko uzoja state kumuraba no muri show yiwe ngo ushoye kwinjira mugafana ngo indirimbo ya Chris Brown ntayumvirije kweri rero mbwira rero ahantu bihurira kuba ufana umuntu uzi ko utazopfa umubonye hamwe no kuba umufana atamustar ahari kuba umufana atamustar ahari nico nyene ndiko ndakubwira aramufana ataramubona kandi azi ko atazomubona kandi nko barigiye twasanga Chris Brown atabaho harigiye twasanga Chris Brown atabaho atawuhari ntawe ubizi birashoboka harigiye bishobora gushoboka tugasanga baraduhenda ntawe ubaho none ucuvuga ngo reka fana ibi ariko asanga n'amatatuaje yatabiye ko ati Chris Brown ndetse ugacu usanga igituma niko ndakubwira ko umufana ashobora gufana umuntu umufana ashobora kuba hatamustar ahari nta bafana bakanumba bakihari ya barahari Lucky Dube barahari ibaze nawe mugabo wewe igituma rero umustar nawe adashobora kuba hatamufana ahari wewe ni gute wowe uri umustar wahe igikorwa cyo ko kirabwa nabandi aho cangaruka ku muririmbyi uwo ari we wese dufate ntabwo no kuri Rwanda ndoma ko cyangwa mvuge gute umuririmbyi ushobora kuba kuvuga nabi umufana akamutuka cyangwa akamukubita cyangwa muri umufana yamuramutsa mwibarabara gutyo gacuvyimbuka ngana n'igitumbura cyangana ariko hari ukuntu abaririmbyi bo bari mu kazi barakora bakinjiza amafaranga mwebwe nk'abafana ndibaza neza nimwe mutuma bayinjiza none nawe ko wavuze yuko gufana bisumba kuba umusitare mwe namwe muca muba mu bwo buzima gute mwinjiza amafaranga gute nko kwitunga gute muri ko murafana icyo dushaka twebwe nakubwiye nkuko turi mu ntango tugomba gukora ibintu by'imigambi kugira ngo twinjize amafaranga no kuvuga tumaze kuba turi muri biciye mumba tumaze kuba turiko turafana twebwe icyambere na mbere naba baririmbyi abo bona bamwe bafise amikoro babonye aho twigejeje barashaka kuvuga bati okay je muri kiya kigega cyabajya bafana reka nanje shire mu kuboko sivyo twifuza kuko natwe turifuza ko abaririmbyi bacu bashobora kugira iki gutera imbere bakazamuka bakagera kure natwe nkuko tubona abandi mu bindi bihugu bimeze za Nigeria za Tanzania zae murumva ko icyo kintu mugishobora mugatuma umustar umwe mumutuza akagira kure twamura ne urabona nkuba hari gihe ashobora gushika nk'umuririmbyi kanaka twaratumufana twebwe tukabona arakwamye twebwe nk'abafana turafise kwitora tukagenda
no kumuhaniwe Mm. tukamubaza ati none we wagize ingorane nyabake nimba yagize ingorane za studio cyangwa ari za promo tugasoronganya basi natwe tukamurihira iyo promotion musanze ariko utabikunda naho aradusigurira impamvu n'abafana be boca baja he muzobafu nko kimwe gusa abaye yafatiriwe n'ibindi bintu yagize ingorane kubera ko hari bamwe basanga bagira ingorane basanga yagwaye mu mutwe cyangwa ugasanga afise probleme zitandukanye ko hakwisuba bizi ibintu biragabuye aho turashobora gutahurana nk'ubu uye nka Natasha aramutse ahevye kuririmba mwebwe abafana ba Natasha muca mumukorera iki akavuga ati je ndabihebye gusubira turaja kumubaza impamvu kandi twe twenyene tutangura kujayo burya we ni utangura yo wewe umesha makuru ariko je niwe utangura kuja kumubaza mwe namwe muhavura muvuga ati natwe tugende nk'abafana biwe tubaze impamvu adutengushe nkujya wewe noneho avuze ngo agira bihebe twe dutangura kubimenya kare kandi kindi naco abasanzwe yararirimbye noneho umuririmbyi waruzi kuko umuririmbyi nkajya nka Natasha hageze izina giwe ntizopfa gibagirana naho yoba yarapfuye naho baheze n'imyaka 70 ingahe izina giwe ntigibagirana kubera ibikorwa yarakoze urabona nk'akarorero kuri ba Canco ba Miss Bande urayibona nawe yuko gushika ino saha nabuzukuruza bacu nka twebwe nta muntu wigeze mubona n'agafoto bakohereza teka kacu foto ati naka Canco ba Miss wemera uko nyene ntawe waruzi nivyo gusa ibikorwa ntibipfa bigumaho ibikorwa bigumaho ariko nyene mba numva umenga ukuntu muba mubakunda nka Natasha aramutse abihebye ngira ngo mwomwice oya ubwo ntabwo ashobora kubiheba oya ntabwo yo biheba Natasha n'umusitare aho izina giwe rigeze ntabwo rikiri izina ryo gupfa kwibagirana uko nyene tubwire rero top 10 y'abaririmbyi ubona bari ku mwanya ubona novuga gute ubona barenze abandi cyane gusuma bakora cyane gusumba abandi ubona woha ibibanza 10 bya mbere wo batondeka gute 10 ba mbere mfatiye mu kivunga cyangwa nkavuga ngo wa mbere ngo ni naka kivunga avuga ati jewe umuririmbyi mbona wa mbere ayoboye ni naka wa kabiri akurikira n'uyu wa gatatu n'uyu tubwire rero nyene wo batondeka 10 bona bavuga ati abantu barakora cyane gusumba abandi hari abantu batigera basinzira man niba dushaka ko tubari aha ndavuga Natasha ndamuherako ni wasumba abandi bose mu gukora Natasha ni wasumba abandi bose oya wavuze mvuge mu kivumbwa sinavuze siko ndatondeka cyane uhere gukora cyane aho bica bingora kubera ko abaririmbyi urafise ukuntu hari basohora ku matrimestre habasohora kunuzi mbuba bivanye hari n'igihe usanga hari n'uwo ntazi jewe ngo sikino saha kandi ari karakora cyane ushatse ko tubwira rero wowe 10 wumva nyene ubona yuko bari ku kivi bariko barakora cyane kandi nabo nyene ho nyene uravye neza barashobora kuba banarenga hari aho ushobora kuvuga ati na oya twasavye 10 ati wamurenganije twasavye 10 Natasha wa mbere Natasha hariho B-Face akabaho uyu DJ Fernando akabaho urya mu petit bari kumwe nyene muri nzu ya Melanie Boy abona uwundi ninde Fizo nabo nyene ari karakora kubera ko ari igikorwa ari karagira no Obelix arimwo nawe nyene kubera ko ubu ndabona ari karakora neza kandi arakaze man Obelix arasumbya Sarp oya sindiko si paro Rudre oya Satb naye namuvutse oya batandatu mbo tugarukane Fabirov Fabirov ugari mu kazi amazi gihe adakora ari mu kazi amazi gihe kinini adakora hajya hari ibintu bimwe umuntu udashobora kumenya cyangwa ugaragaze mu ntuze yambaye urazi ibikorwa ho nyene ajyamitse ubunyene oya ibyajamitse rega ntitubiharura duhora ibyo twebwe tubona ntaco shaka umukuremo Fabirov cyatusubiriza na Dramati Dramati c'est bon sawa uwundi ninde nako bajewe wariko ndikanda kwereka abandi babiri ngaha bakaze ngaha bariko barakora neza haya kakiri ku kapoteye hehe kiriko yarakingozi kuragira impene yarapoteye handi mupeta ariko akora ingoma nshasha ntazi izina giyiwe nani wahe avuga yuko akomoka hiyo muzantara hiyo ahimurambya nyine uko wonye yitwa Adrike Hakim Adrike Hakim
yakoze n'abapeti bo mu Rwanda sawa urya mupeti nawe ari hit nyene urya ari mu kazi kubera ko ariko aritanga kandi ariko arazunguruka cyane ku ntuzi ariko arakora kandi urya mupeti arakene gushigikirwa sana ariko arakora nukuvuga yuko uwundi umwe Rinoji Rinoji wari wamwibagiye Rinoji namwibagiye Kiriko rero utazi yapotereye ikibiriko yapoteye ariko ndizera ko Kirika ariko arakora of course vuba ngira tuzobona ibikorwa byiwe reka tubyizere Pascal Zuka nikiye kintu ubona none mu muziki w'u Burundi gikwiye guhinduka kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere nk'ibindi bihugu mbo nkuko nsangwe ndi president w'umufana w'abafana b'umuziki ndundi je ikintu kimwe nobona twoshobora guhindura ubwa mbere na mbere ku bantu bategura ibiteramo cyane cyane ndafatira ku biteramo byo mu ijoro bikesha igiteramo barashobora kwafisha ngo tuzokesha kikesha kibera dufate nka mu Ruziba iyo muri Sucede Ndiri na Sucede Ndiri niyo baharaye cyane igiteramo ho gukesha gace gihera nka saa 9 canke saa 8 nta mabisi bateguye ntibabwiye abantu ze ati aba mabisi ati muzoze hazo bari giteramo n'imiburi buri naho zo babisi nka 5 canke 10 zishobora kudeplace abantu bakirihira nta ngorane ivyo bintu birasubiza inyuma umuziki indundi kubera ko mwiyo saa 8 abafana baca baja mwibarabara bakabura ingene bataha bagahangayika ibintu bikajagarara ivyo bintu ugasanga umufana yahuye n'ingorane avuye mu giteramo wawe ico kintu abantu nzi abaririmbyi n'abantu babafasha gutegura ibiteramo murabe ico kintu mu gikosore ikintu cyo ko bavuga ngo igiteramo bazokesha bakacageza saa 9 z'ijoro canke saa 8 baba bariko baragira n'abafana bariko baragira n'abafana nimba n'imiburi nimba bapanze yuko concert iza gukesha bakabona yuko iza kumara amasaha 5 nibafate bafuma gitangura saa 6 abavuruge hamabuce nk'ubu oya hari abantu bavuga ngo jeka ngende ndaba umuririmbyi runakaze gutangura kuririmba amace nta kwera kabo bafisa kandi kazagenda gukora muhira urumva igitaramo gice gitangura izo saa 6 nawe yotaha atabonye umusitari yaba yaje kuraba urumva biba bigoye nyene boca bageze igiteramo mu masaha ya kure kubera ko hari abantu baba bashaka guca bitahira hakiri kare ubundi nta giteramo cyo mu ijoro gishobora kubaho yaho gihera gitangura sangapi ko itanguye ikare gitangura saa 3 z'ijoro okay saa 3 naho muri ville urabitse ivyo mabisi nyene babimeze kigenda kuyirenye gatonda canke kahagireke sofuguza nkuko naminda kubwira sofuguza Natasha wenyene we organize concert ku buryo amabisi yiwe hano amabisi yo muri Sucede Ndiri yo muri Club de Lac mwe yunguruza abafana batahana mbone Natasha kumusifia cyane ko kuvuga ni kari nukuri ndakubesha mu 8 tariki 3 none ijya nyenera boss concert sama bisi yo muri Club de Lac yadutahanye umwe wese kumuhana yatanye mwebwe abafana ba Natasha gusa mwane mwawe invitation yatanye bose nta ubizi ko zari nyinshi Ega n'abandi barabikora abafana babo bahafi bakabacura bakabatahana yego me babikora mugabo si benshi kubera ko abantu bariko barahagacira umufana mu Burundi sabaririmbye benshi ntibashika nka 5 nikiye kintu rero unegura usibye kuba ko ivyo by'ibiteramo ikindi kintu ubona unegura urabuka avuga ati kino kintu ntago kibereye mu muziki w'u Burundi ikindi kintu kitaberenga mu muziki wacu ngaha mu Burundi kubijanye n'amakosa y'abaririmbyi ego nibareke kujuragiza abafana gute babajuragiza gute nk'ibyo by'amabifu nyene berekana umuririmbyi naka yuko umenga ntibahuzana naka ivyo bavyihoze basi nimba babikoze babikore mu kudisingana mugapana kubigaragaza nko ku mbuga canke babikorere hagati yabo nyene kuko uramutse wanditse nko kuri Facebook ukandika nk'ikintu kanaka kuri page yawe ukandika ikintu kanaka wamaze kwereka umuririmbyi kanaka yuko urya naka mudahuza kandi mwaranakoranye urumva ivyo bintu birafise ingaruka kubera ko umufana hari gihe bazi cyo kintu wewe waguma gifise ko wewe wafise agatwe gato hari gihe cyakirana inguvu nyinshi kavuga ati koko ntibahuza none ingaruka zabyo zo kudahuza kwabo mwishirahamwe ryanyu ry'abafana murabibona biramaze kubazanira ingaruka mbi murabona ko hari cuka kibi bishobora guteza mu kiramwe benshi baragomba kubizana mugabo gasanga no guhoyahonyana nyene tukagerageza kuza turubakana nyene imitima nyene uko nyene
Soka tugushimire cyane. murakoze cyane. Ni kihe kintu washaka ko tukubaza tutakubajije? Banza nawe uyumvire nawe utambajije. Oya, jeshaka mbwira icyo wowe washaka ko nokubaza ariko ntako kubajije. Vuga ati je nubwo duhejeje ikiganiro nashaka ko mbaza kino kintu mugabo. Okay, wewe ntiwigeze umbaza igihe natanguriye kuba president w'abafana b'umuziki ndundi cyangwa igihe natanguriye kubyiyumvira? Ntiyumva rero. Mbwira ni ryari watangiye kubyiyumvira, icyumviro cyavuye he? Ni wayitanguje iyo nuzi iyo famille nije nayitanguye ndi umwe. Ufise amakengo ashaka kumviriza iyo ndirimbo nyene yo Amababylon yasohotse 2017. Niho natangura kuvuga ibyo bintu yuko muri iyo ndirimbo nyene birimo. Amababylon 2017. Baze kwiraba he? Kuri channel ya Pascal Zuka. Hama icyumviro cyaje gute kugira undi kuri iyo ndirimbo? Wagwanye navyo gute kugira ngo urinde ushikuno munsi kuva 2017 haraheze imyaka irenga 8? Ico gihe ntivyari byoroshe cyane kubera ko Bface burya yazanye ikintu naho kudisingana ari ibintu nyene menga birababaza, ariko byabaye ibintu burya byafashije abantu benshi kugira ngo habe muvema basi bacangamuke hahera ibintu vy'imbeho mu baririmbyi. Ico gihe harakavuye mu bafana, umvise Bface ya disinza abakozi b'Imana yagize ibiki. Ico gihe nyene ebana birahuma nyene bigenda gutyo, ndavuga ati okay sawa kuvuga mu ino ngoma nk'umufana nanje, murumva nk'umufana reka ngira ikintu nshikirije nanje iki kintu nico ugenda uko. Uco bibamo gute utinduronka abandi wabumvishije abandi gute? Abandi bagaza turabumvisha buke buke nkuko nabo kuko ikintu yari ikintu kizima kwanza ukigishikiriza umuntu bivanye n'ukuntu umuntu uri kuramumva. Je nsanzwe ndi umwarimu ndiko ndigisha afete ndakwigishije ikintu mu gihe wumva ari ikintu na infitiye donne nkana kwereka ati ikintu kimeze uku wewe uragitahura kandi ukumva yuko nawe aho hantu nikibari giteragirano kubera ko je ndiko ndakikumvisha, nikibari giteragirano ndakikumvisha nyene nka kamere kabe kazanzwe kandimo. Kandi ukakimutawuza neza. Yego ndagusaba uzogaruka ikindi gihe uzananye n'abafana nka 2 canke 3 bari mishira hamwe ryanyu mutuganize mwese muri kumwe. Ndabyemeye cyane nubwo ushaka barenga bazuboza muzoze muri nka 10 dukubite ngaha huzure tuvibinge mutubwire byinshi kwishira hamwe ryanyu. Sawa, ndagushimiye cyane. Natwe turabashimiye gose.